Ibihe byiza kuri wewe. Hano tuganira amategeko y'ubuzima, tuganira ukuri k'ubuzima. Muri uyu mwanya yakubwira amategeko ndwi yakubwira umuntu w'igitangaza. Aya mategeko yaba jewe nawe tubashije kuyubahiriza vyatugira abahambaye. Itegeko rya mbere, kuvyuka kare. Kazoza kawe kateguwe mbere yuko ubaho, karateguwe pe karahari, ariko udateye intambwe ugasanga igihe cyo kuva kuri ino si kizohava kigera utaragashikira. Vyuka kare rero uje kukarondera. Kabiri, hagarara ushikame. Intsinzi ntabwo yaboneka muri vya bindi ukora bihuriranye, ukora nawe utavuga ati none ibi bintu nkoze ni biki, kubera gusaba y'agashatsi gato ugasanga wabikoze. Oya, iboneka muri vya bindi ukora uhozako uko bukeye uko bwije. Hozako rero. Gatatu, jya kure y'ibigusamaza. Ukwitwararika nabwo ni ubutunzi mu bundi. Jya kure y'ibikubuza kwitwararika rero, ubuzima bwawe buzohinduka mu mwanya mutoyi. Gira umwitwarariko. Kane, gira icyo bita ukubaha. Ukubaha bisumba ukugira umwete. Iyo ufise umwete udafise icyubahiro, uwo mwete ntacyo kumarira, kuko umwete urahera. Ariko iyo wiremyemwo icyubahiro, uzokwama wubaha, kandi niwubaha nawe uzokubahwa. Gatanu, iga ibirenze. Intsinzi igenda yihuse, yikurikire rero. Gatandatu, zigama duke umaze kugerako. Ntuharanire vyinshi ubonana abandi. Ntigome aho ugeze siho wagahagarariye, ariko basiraba ko utwo ufise basi duke watuzigamye ubone gukurikirana utundi. Ntiwonone ico ufise urondera ikindi, kandi ube umudahemuka. Ubudahemuka nabwo ni igitangaza. Gira ubudahemuka rero bikugire utangaje, maze uzobura igitangaza. Binakurindire amahoro yawe, wamane umunezero n'amahoro utuje. Indwi, ntugahagarike kwiga. Iyo uhagaritse kwiga uhita utangura gupfa. Birababaje cyane mu gihe usanga utari mu badukurikirana ku mbuga zacu. Banyita Eli 6 Cent.